Hello family, it's Burundi Real and Automobile. Nkuko bisanzwe twama tubazana ibintu vyiza, ibintu bishasha kandi ibintu bigezweho. So, uno musi tuza kuba presenta imodoka nziza cyane, imodoka y'icubahiro. So, imodoka yacu dufise ni Toyota HULIX 2023 GR Sport 2.8 liter. Imodoka yacu inywa diesel hanyuma ifise size y'imoteri yayo ingana n'ibihumbi 2,800 ibihumbi 2,800. So imodoka yacu ni automatique, ushobora kuyironka muri manuel bivanye nuko wumva uyipfuza. Hanyuma ifise ibibanza bitanu, hanyuma akarusho k'iyi modoka iri modified cyangwa se iri edited novuga. So kuvuga yuko hari ibintu byaba byarononekaye bagakura ko no, iyi modoka ahubwo hari ibintu vyiyongereye ko urabona yuko ni ikimodoka, si imodoka ni ikimodoka, vraiment irakwiye iryo jambo ikimodoka kuko ni kinini inyura kibona yuko gisa neza. So reka ndayite tout-terrain, ni imodoka ya tout-terrain kubera yuko ushobora kuyikoresha mu buzima busanzwe, ushobora kuyikoresha mu buzima bw'akazi, ikora hariho hose, niyo mpamvu nayise tout-terrain. So nyimba wumva ukeneye imodoka ushobora kutwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen canke se ukatwandikira kuri Facebook, Instagram na TikTok, hose urashobora kuturonka. Hanyuma wifuza imodoka iyindi yariyo yose, either Volkswagen, BMW, Toyota n'izindi zose ushobora kuba wumva wifuza, dukontakte, turashobora kukurondera imodoka iyariyo yose wumva wifuza. So it's Burundi Real and Automobile. Don't miss with the next.